umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arimburira hamwe n'abagize ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ivyaranguwe mu misi 100 bari bihaye. Uwo mwihwezo wo kuri uwa kane w'igenekerezo rya 20 ntwarante umwaka wa 2025 uriko ubera ku kirimba kwa Ntare i Bujumbura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye ngo ntatahura igituma habura amahera mvamakungu agura igitoro kandi mu Burundi bufise umurima w'ubutare weze. Ngo mu Burundi dufise amazi n'inzuzi nyinshi zuzuye, none habura iki ngo Abarundi baronke umuyaga nkuba? Kurikira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Kugira ngo dushike kuri irya mbona kazoza twarabanje turaraba yuko dufise ivyangombwa vyose bishoboka kugira ngo Uburundi butere imbere. Tubanza kuraba umutahe Imana yaduhaye ariryo tunga kama, dusanga turabifise. Turasubira turaraba tuti mbega ababikora bobo turabafise, abokora dusanga Abarundi n'abakozi. Tuti mbega igihe ho twabikora turafise aho dushorera, dusanga turafise aho dushorera. Ni ukuvuga yuko twasanze ibintu byose birakwiye kugira ngo Uburundi butere imbere. Abantu benshi bahora bavuga ngo ntibikwiye ngo iyo batagira amahera. Nanje nambaza ikibazo nti mbega amahera n'igikorwa hatanguye iki? Ibyo byose ntihatanguye amahera. Rero ubushikiranganje bwanyu n'ubushikiranganje abenegihugu bose bahanze amaso. Nibwo bushikiranganje mutima w'ubutunzi bw'igihugu. N'ubushikiranganje mutima w'ubutunzi bw'igihugu, mugabo uravye Uburundi kuva aho bwabereyeho uca wiyumvira uti none iryo tunga ririho ku vy'ukuri. Ni mwebwe abenegihugu baraba kuko Uburundi burafise umurima butegeza kwikorako, umurima weze. Ubutare ni umurima weze, Abarundi bategeza kwikorako. Ivyumviro vyo kumvikana ingene dufise umurima weze, hanyuma tugaca tuvuga ngo turakenye kandi dufise umurima weze, none habuze iki kugira ngo uturamire. Maze iminsi ntembera ndaba ibijanye n'ubutare mu gihugu, je narumiwe kweri, sinshaka kumva igituma dukenye, narumiwe. N'ubu mwarabonye uwo mperuka gutuma ko ntiyora ivyo bivu biri ngaho bizane hano turabe tubironge turabe. Usanga ahubwo ivyo bivu ni ubutare gusa. Twariko turaba ubutare bwa titane buri mu Kiruhura bajya mu Cibitoke, tuhasanze n'iryovu ni ubutare gusa. None ntuze 87%. Mwumva ivu ryose atari ubutare. None dushobora kuvuga gute ko Burundi bukenye bufise umurima nk'uwo? Aho ni hamwe mvuze hose nagiye ndatembera ndaba, nararavye ubutare bw'icuma dufise mu Kibago hariya mu ntuze mu Makamba Kibago, Ibukinanyana, Igitega, Iburaza, Ibutihinda muri Muyinga, kuri fere gusa. Ndavuga none kwiki tuvuga ko dukenye. Inzahabu intara nagiye nazungurutsemwo ni intara nyinshi. Mugabo muri byose cantangaje, mu Burundi hariko himba ubutare amakoperative arenga 200, mugabo Uburundi bwinjiza 0. None amakoperative ariko arakora ntariko arakora. Iyigira kabiri bahanze kwa maso abenegihugu Abarundi n'abakozi. Abarundi n'abakozi bahageze rero ko bakora kugira ngo batunge, barakenera
amasoko ntanganguvu barakeneye umuyaga nkuba, barakeneye igitoro. None ni gute abene gihugu barabironka? None batabironka wumva tuzoshika kuri ryahangiro? Mu Burundi nasanze dufise amazi menshi, tukagira inzuzi tukagira n'imitumba. No kuvuga yuko amasumo aruzuye, umuyaga nkuva mu masumo, amasumo aruzuye. Noneho bahabuze iki kugira ngo turonke uwo muyaga nkuba kandi amasumo yuzuye? Igitoro kigugwa n'amadevize. Amadevize yobura gute dufise inzahabu, dufise korota, dufise kasiterite, dufise ayo madevize yobura gute ko tubifise? Ivyo dushora ninde yosigura igere tutagira amadevize? Dufise fere, dufise oro, dufise korota, dufise tererare, dufise ivyo vyose tubifise, cuivre dufise, ugaca uvuga ngo wabuze amadevize? Ivyo birabaho. Ndavuga yuko amasoko ntanganguvu ategerezwa kubaho. Abene gihugu murazi amazi n'ubuzima, amazi n'ubuzima. Mu Burundi dufise ibakwe kwa amazi y'u Burundi yose upfa kwiyimbira mw'iriba, amazi ni meza ntakeneye guhingura. Vyoshika gute ko abandi barinda kuyahingura mu mahinguriro baronka amazi, muga wewe ugenda gusa ugatunganya hariya kw'iriba amazi agacaza arisesa? Ibintu bitegereza guhinduka. Abene gihugu bakeneye amazi meza kuko n'ubuzima. Ibi bitatu vyonyene birerekanye yuko ubushikiranganji ari wo mutima, nuvuga bushatse ubu nyene mu myaka itarenga 5 Uburundi bwa bwashitse mu 2060. Uwo mwihwezo rero ngo uje mu ntumbero kuraba aho bagejeje urugendo rugana kuri yambona kazoza na nyaburya. Uyu mwaka wa 2025 ari umwaka bihaye watanguye ugo rugendo. Muri iyi minsi rero 100 bari bihaye, hari ibikorwa 100 nyene muri ubwo bushikiranganji. Muri ivyo bikorwa tugaruke ku bijanye n'umuyaga nkuba, aho mushikiranganje Ibrahim Uwizeye yamenyesheje ko urugomero rwa Jiji rugeze ku rugero rwa 98%, Murembwe urugero rwa 83 n'igice kimwe kwijana, nayo muri rusangi vyose bigeze ku rugero rwa 93. Kuri izo ngomero nyene bihaye ko itariki ya 30 ndamukiza umwaka wa 2025 zizoba ziriko ziraha umuyaga nkuba abarundi. Muri ico gisata nyene ibisagara vyababa 200 nivyo vyaronkejwe umuyaga nkuba, haratanzwe n'amakonteri agera ku 10,069 kuri 11,812 yarategekanijwe gutangwa. Aho nyene bavuga ko bageze ku rugero rwa 85. Tubamenyeshe ko iyo nama ibandanya mu mwiherero aho ku Kirimba kwa Ntare. Radio Television